Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier tongeye gutegwa iteka natwe gushiramwo novuga agatafari muri ubwo buzima Yesu agomba yuko tubamwo iyo tafari si ubuzima tubaha ariko no kubibutsa ubuzima mwahawe. Yesu yavuze ngo naje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ndakunda cyane Paulo ariko arandika cyane turabibona yandikira nk'abi Filipi ati simpengeshanya kubandikira vya bindi nyene urumva kandi kuri mwebwe c'est salutaire birimwo ubuzima birimwo agakiza birimwo gukira nico gituma natwe turiko turabasubiriramwe Yesu yaje kugira ngo ushobore kubaho. Ikibazo mbega urabayeho wumva ubayeho widegenze wumva ubayeho unezerewe wumva ubayeho wagukiwe mbega wumva ubayeho mu mahoro kuko ico nico Yesu yakuzaniye nico agomba yuko ubamo. Rero biciye mu ijambo ry'Imana biciye mu vyo twage turiga na experience zacu turagomba kuba partage nico gituma tubaha ibi biganiro kugira ngo dushobore kubatera intege dushobore kubaremesha. Nizere kandi yuko biriko birabafasha ibi vy'ibikomere ndazi yuko bigira impact mu buzima bwa benshi kuko nkuko twabivuze turiko turatangura kuri ibi vyigwa abantu benshi bagendana ibikomere nico gituma hari abantu rimwe na rimwe wicara ukavuga uti akagenda n'igihe ukekeranya ukavuga uti uyu muntu aratubesha ntiyakijijwe kandi ugasanga yarakijijwe mugabo ni nk'umuntu yahuye na grenade yamumenaguye mu mushaha wiwe ibigumbagumba vyiwe biramugaye urumva ibishobisho vyiwe biramugaye ku buryo niyo yexprimye imisi yose yariko ariexprima usanga akomeretsa akwabura abantu ndazi kera hari abantu bahora bavuga batujya ntukamwegera ujya arakwaburana urumva arakwaburana kubera iki kuko mu buzima bwiwe icyo afise yarakwabuwe bikwiye nawe atanga ico yahawe. Nico gituma Bibiliya itubwira kuba les artisans de la paix cyangwa de paix. Donc naho rero aba artisan si umuntu akora mu minota 2 ngo ikintu ngo gisokoroke ni umuntu afata umwanya agakora nimba arika arakana ingoma nimba arika arakora icari cyo cyose ari umuforgeron canke ari ico akora cyose umu artisan n'umuntu akoresha inguvu n'umuntu akoresha ubwenge n'umuntu surtout igikorwa ciwe kigaragara mu mwanya. Ni naco gituma burya mwijambo kwihangana harimo notion y'umwanya. Haleluya. Rero tugomba uyu munsi kuvugana ku gikomere ca kabiri igikomere twita ca roje no kuvuga gutabwa nk'akanuka igihe wumva yuko umenga apana gusa kutagira agaciro ahubwo umenga uciriwe kwiteka umenga abantu bakweretse yuko nukubaho kwawe kuri non désiré ntibagukeneye. Turaza kubivugana ko higenda bahena tarabaramutse ngomba no kubibutsa yuko dufise page ya YouTube yitwa Baho Podcast abatari yandikisha murashobora kuyandikisha imari bahezagire. Ndabaramukije kandi no kuri ndashimira abantu bose bamaze imisi batwandikira ndabona yuko kino gice bino biganiro bikora ko abantu bifasha abantu nukuri turifuza mu mutima wacu kandi mudufashe munanda dusengere abantu benshi bakeneye kuvyumva bavyumva atari ivy'inkuru gusa atari ivyo yuko biri muri bya bikurikirana ivyo twako turiga ariko abakenewe kumva ngo babohoke bavyumve vy'ukuri babohoke kandi banakirere Imana ibahezagire cyane. Nk'isuje rero Olivier karavuga tuzokubandanyiriza kwitwa gutabwa canke mu gifaransa roje ni gikomeye kibabaza ariko kenshi kirajana n'ikije cambere twavuze cyo guhebwa l'abandon. Donc ibyo bikubiri bibiri bisa nk'imbenga biragendana. Rero uguhebwa twarabonye yuko bivana n'umuntu asa nk'umenga aragutaye nk'uko umenga hari kina pakwivye ariko ico yaragukorera mu buzima atagikora. Donc yagiye yagusize presence yiwe yagiye. Gutabwa naho ni nk'uko umenga agukuye mu bandi umenga aragukuye arakwekarse muri groupe y'abana 10 ko usanga wowe kore wambaye ikirato gisa nabi baragutwenze bagushize iruhande kuko ngufise ikirato gishaje.
c'est un rejet bavuga ati wowe wari wirabura kurusha abandi ni inzobe ati muri critère yacu ya beauté wowe urirabura cyane vraiment muri uramakara ukumva uri rejeté urumva muri identité mu kubaho kwawe ukumva umenga nta gaciro ufise donc biri en rapport avec kuba écarté kuba expulsé gutabwa kuba repoussé gusunikwa nk'uko umenga baragusohoye nk'uko umenga barakutaye baragukuye mu nzu barakwishituye kabisa rero ico kintu kirababaza cyane ariko nk'uko twabivuze ibibazo ibikomere byose kenshi biba mu buto bwacu hari gutabwa nta muntu n'umwe atazohura n'ibintu byo gutabwa uko akura uko iminsi igenda wamuronka n'utuntu twose dusa umenga tuko turakurojeta ariko ico gikomere kigira urufatiro rudasanzwe mu gihe bigushikiye ukiri umwana cyane mbere byo bandanyeze tubwire ko iki gato kuri ico kintu kenshi nk'uko turiko turavuga ico kintu cyo gutabwa roje ni ikijambo gikomeye cyane sivyo ni ikijambo gikomeye cyane kandi abantu bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi barafise ingene babivivye ingene cyabakomerekeje rero iyo turiko turavuga ibi bikomere kare turiko turayishanjana Nathalie twariko turabona ingene hariya ama blessure twakwita micro utu blessure umenga ça passe inaperçu turagukwabuye gatoyi mugabo mu kazotahura yuko twakugize ko impact mu gihe uciye muri situation kanaka ugasanga canke ni ikintu cyagukomerekeje kandi cyakubabaje mugabo cerveau burya ukwiremwe ukwimeze irafise ukugene ikwibagiza ibintu kugira ushobore kubandanya ubaho rero ugasanga ivyo yakubikiye umunsi umwe biraserutse bikagenda habona cyangwa ibikorwa byawe reaction zawe nizo zigaragaje yuko ibyo wabitse burya byagutunuje kabisa by'infection byaboze bitanguye kuja ahabona nawe rimwe na rimwe ugasanga ariyo bamwe batanga imitwaro batimuze mu nsengere cyangwa satani yaranteye bwo ugasanga si mwe mu mbi zakugiyemwo nturi posede oya gusa warakomeretse rero baravuga yuko ico gikomere ni gikomere usanga umuntu yexperimenta mu bwana bwiwe donc hoje kubera iki ugasanga nk'ubu nk'akarorero cyane cyane muri bihugu byacu mu Burundi mu Rwanda muri Congo Tanzania cyane cyane muri bihugu byacu turabona kubera intambara za burya burere zagiye zirabaho hariyo nk'abakobwa bafashwe ku nguvu bakaca basama nukuvuga uwo mwana naha mu vyariyo ntayikuremo uwo mwana azokwama representa uwo mugabo w'inkozi y'ikibi yaje donc meme si la mama nubwo uwo mu mama umenga arakunze uwo mwana muri we inconscient baramuhojeta kuko n'umwana atigeze agomba n'uwo mwana muri we aravyumva ntavyumva abashakashatsi rero bavuga iyo blessure urayumva ni yaband urayumva ukiri no munda kwanza n'ama blessure yose urayumva ngo ukiri munda naravyumvise ndavuga nibi bintu no kuri birakomeye donc urayumva muri wewe canke ugasanga nk'ubu umumama bihora bishika ugasanga yibaza yuko azogarukiriza ku bana babiri ugasanga hari uwundi mwana yitayemo bimwe bakunda kuvuga ngo yitayemo kandi atigera yitamwo arimwe mu mutamwo urumva donc ugaca usanga uwo mugore cyangwa uwo mupapa amerewe nabi agomba yidoga ijoro n'umutarya ugasanga umugabo ariko arakubita ko presiyo umugore ayikuremwo cyangwa ugasanga umugore abiwabo bariko baramukubita ko presiyo n'umukobwa yatwariye inda iwabo urumva ugasanga ariko presiyo cyangwa ugasanga hariyo nk'akazi umuntu akora ugasanga muri iyo periode ya recruitment cyangwa y'iki ntibakeneye ibintu vy'inda sivyo ugasanga umuntu arayitwaye muri ako kazi atangura hariho benshi tumaze kuvugana kavuga ngo narayimira ngiye ku kazi kugira ngo periode ya probation periode yo kudupima ntibabone yuko mfise inda hama mu nyuma urumva usa n'uyihojeta ni nkaho umenga ico kintu iyo nda ije igomba kukubuza iyindi kana yo novuga ni nkuko wegeze kuvuga nk'abantu bigeze gutwara imbanyi bakiri bafiance
ukaca wibaza uti jewe umugabo wanje umufiance wanje rero yanyemereye ko tuzogera mariage hama ariko bikagenda ukutariko ugasanga araguhevye ukaca uvyara uwo mwana bene umwana aravyumva niko no habanda babwiye nukuri ubushakashatsi bwarerekanye yuko umwana aratahura ingorane abarimo umumama ari mu bihe byo kuba afise imbanyi les émotions yagira kenshi zira impact umwana hari n'igihe baranabahimiriza no kumuntu yavuze ngo ni ibintu by'inkuru ugasanga umuvyeyi arashobora kuganiriza umwana we mu nda akamubwira akamwatura ko amajambo rero ni vyiza by'ukuri umuntu yaba ari kumwara twumviza afise imbanyi yatura ibintu bizima ashobora kuba yatwaye inda atazi ingene vyagenze canke ashaka ariko avuge bizima yature bizima kuko birafise kwa impact umwana ari mu nda ibindi nabo bishobora kuvyara ivyo bikomere na cane cane mpora numva amakuru nk'aya mu mashuri ugasanga ubwana cyane cyane ubwana butoyi bwobwe ntibwiranda konte n'amakonsekansi ashobora kuvamwo ugasanga ari yakana bama bakumiriye sivyo kakisanta kariho jete abandi iyo bagiye gukina barakabwira utujambo ntibagatora muri groupe nta numwe agomba kugashira muri equipe karonze cyane gafisa amenyo canke afise utuguru canke afise inzobe canke ari irabura canke afise imishatsi imeze afise ikintu ku mubiri wiwe gituma abandi basa n'abamurojeta sivyo cyangwa ugasanga groupe y'abadolescents barafise ingene bagiye muri anniversaire ya naka we nibigera bakubwira donc umenga abandi barirotruvana hagati yabo bamerewe neza ariko wewe ntibagushiramo donc ukumva yuko uri rojete ni ku kazi sivyo bose wahora ukora akazi wahora ufise ama responsabilité hariyo abapapa hariyo abamama abagabo abagore bagiye bara experimenta izo roje wara hano wahora utreta nk'amadosiye nka 50 kw'isomene ariko kubera haje ugutwara cyangwa ugutwara ari ibintu mutumvikana ko ukabona buke amadosiye wahora upilota wahora utwara inama wahora uremesha ntibakizi gutumiramwo urumva buke ukumva ico gikomere kiriko kiza gisanga ibindi bikomere vyahoje byose byagiye biraba mu buzima bwawe nagomba kukubwira icambere burya ico gikomere uri kurahura naco nturi wa mbere akibayemo nturi wa mbere akivivye mu buzima bwawe donc tugiye kuraba abana b'abavyeyi bacu ba mbere Gahini na Abeli turabona yuko Abeli Gahini la rojete Natali yatubwiye muri definition iyo turiko turavuga roje cyangwa gutabwa n'igihe umenga n'ukubaho kwawe kuri remis en question sivyo nkaho umenga abantu aho bari bamerewe neza mu budahari sivyo donc barabikwereka mu buryo bwugurutse mu buryo bweruye cyangwa bakabikwereka mu buryo buri subtile mugabo wowe ukavyumva ariko kenshi niyo wakubiswe n'ico gikomere muri pase hari igihe winterprete ibintu vyose ko bariko barakorojeta niyo atarivye ariko turiko turavuga nkaho turabona yuko Gahini yarahuje son frère gushika igihe yifuza kumukuraho aveho mu buzima tubayeho mu Burundi no mu Rwanda reka ndabivuge nubwo bitaryoshe ivy'abahutu n'abatutsi umuntu agakurira mu bwoko bamwumvisha bati bajya n'ibikoko bajya bakwiye kuvaho nagomba kukubwira wewe uri kuranyumviriza hari abantu usanga bafise ivyo bikomere kubera iki kuko ari 72 ari 93 ari 88 ari he kubera abantu n'ubwicanyi bwage gushika n'uyu munsi kumva yuko ndumututsi canke ndumuhutu canke ndumutwa ukumva hari abandi batakugombera kubaho ukumva yuko uri rojete skifi yuko ishuri wajamwo canke groupe wajamwo canke akazi wajamwo ukumva nta kibanzo gifisemo ivyo nibikomere bisinzikaje igihugu cacu bisinzikaje ibihugu vyacu akarere tubamwo kandi hakeneye ugukira nta zindi exemple za roje muri Bibiliya tubona basha ziruzuye kandi nahava mvuga nti ndazikunda cyane kuko zitwibutsa yuko abanyavyaha bamweho kuva Adamu na Eva bamaze gucumura kandi biraduhumuriza ariko biduhumuriza no papa abandi bacumuye ariko kuko hari inyishu
ariko iyo nyishu tuzobana tubivuga mu minsi iza nk'uko twabitanguye muri ca gikomere cyo guhebwa. Hari umuntu nkunda cyane muri Bibiliya yaciye mu kibazo cyo gutabwa yitwa Yosefu. Muravye ingene Yosefu yatabwe bene data, nta muntu n'umwe yarakwiriye turetse Yesu kuko nawe yarabiciyemwo. Nukuri yarashitse muri situation uvuga uti niyaba warabahebwe nkuko Yosefu yahebwe, hariho ivyizigiro. Kandi uguhebwa kwawe rimwe na rimwe canke kenshi nuko umuntu kenshi tutanabibona, hari gihe kukuvanamwo umugisha iyo uravye amaso uyishize amaso yawe ku Mana. Donc Yosefu yaratawe nabo bavukana, atabwa n'umukoresha wiwe, atabwa muri prison mwibohero yarari, gushika naho asigara aribaza ibibazo kuko biragoye cyane yuko utibaza ibibazo utatawe. Wavuga uti none kubera iki bampeba, none kubera iki abo twavukana izo barubahutse. Rega n'igituma tunababara cyane iyo umuntu wo mwibarabara cyangwa umuntu mutazinanye aguhebwe nibifise uburemere cyane. Plus umuntu arakwegereye, plus urufise kwivyizigiro yuko kame mwari musangiye akabisi nagahiye, agutaye anagukoreye n'ikibi, plus birakubabaza kurusha. Rero jewe vraiment ndakunda Yosefu, turabona na Moridekayo muri Bibiliya, na Mose. Sinzi cyo kugereza kuri abo bantu. Tugiye kuraba Mose turabona yuko yavyawe mu gihe umwami Farawo yari karagerageza guhonya ubwoko bw'Abayuda. Turabona yuko abana b'abahungu bose ngo bari bagwiriye, hama yumva yuko hariyo danger, hama mu nyuma aravuga ati abana b'abahungu bose bazovuka, no kuvuga bariko baravuka les sages femmes b'Abanyegiputa bazoze babaniga uko kavutse bakaniga. Urumva? Hama mu nyuma turabona yuko Mose abavyeyi biwe ngo bagize ukwizera, bafata wa mwana bamuhisha mu kantu k'agasaho, hama bamushira kuri fleuve, aragenda umukobwa wa Farawo ariko aroga aramutora. Gerageza wiyumvire, umwana ariko arakura yarabona ko adasa n'uwa Farawo. Umwana ariko arakura kumbure nyine baramubwiye muri entourage yarumva yuko ari umwana yatowe. Ni nk'uko hari abantu bariko baratumviriza ngaha bazi yuko ari abana batowe, sivyo? Canke ari abana bari adopte. Ndibuka kera mama ndazi yuko akurikiriza inyigisho azovyumva. Kera mama ariko twamushavuje, kandi abasore batatu twaramushavuze. Twamushavuje, hari igihe wasanga yashavuye ngo jibi vyara ngo nzobisubiza iyo nabikuye. Umva ndibuka tuvugana na mukuru wanje tukavuga tuti yewe sha mbega erika twari tuzi yuko turi abana b'uyu mugore, twari tuzi ko turi abana baba bavyeyi. Yo nibadusubiza inyuma yawe gawe, mbega abo bantu bazodukunda, mbega wewe bazokujana heje, bazonjana. Tukagerageza kwiyumvira aho bazodusubiza aho badukuye. Rimwe na rimwe ndibuka yuko twahora tubivugana na mukuru wanje tukasa n'abantu bari perturbe, tukavyibaza tuti ibi nibi, reka iyi nkuru nzoyisubiramo muri audio ikurikira. Reka ngarukirize ngaha. Imana ibahezagire, ntimutinye kutubaza ibibazo canke kudushingira intahe canke abafise imitwaro bababajwe n'ivyo bikomere. Turagomba kubasengera. Imana ibakomeze, Imana ibashoboze mu izina rya Yesu, amen.